Hello everybody. Today we're going to talk about how to use so and neither. To show agreement. Either affirmative or negative. Tugiye kuvugana ingene dukoresha utu tuntu tubiri turiko twerekana agreement. Ingene twemeranya n'ico kintu. Ni dukoreshwa kumwe ni nka tumwe gusa kamwe gakora muri affirmative akandi gakora muri negative. Muri ese heruka twarabonye neither nor ko ari ni donc zerekana negative. So nayo ni nka opposite kuko yerekana affirmative, positive meaning. So is used to show agreement with affirmative statements concerning the speaker or another person. The auxiliary in the response must agree with the verb tense in the original statement. Ahanye batubwira iki? Ikintu twafata cane gikuru ni uku kuntu biroroshe gukoresha cane dufata uku kuntu dukoresha ama auxiliary form. We have the rule. We have the so plus auxiliary plus the subject. The subject dukoresha pronoun. Turafise akarorero so do I. Hanyuma bakatubwira yuko inyishu donc iza ihuye donc na ya verbe yo muri wavuze bwa mbere. Let's see some examples here. We have a speaker A and we have a speaker B. Cherry likes chocolate. So do I. Urabona ni nkuko umwe yavuze Cherry likes chocolate. Undi aca aravuga ati so do I. Donc na jewe I like chocolate too muri make. Ni ukuvuga ahanye tuca tugaruka ku bintu tugeze kubona muri negative form na interrogative form. Abataravye ayo maleson murashobora kubanza gusubirayo mukaraba kuko biraborohera kuja kubona ivyama auxiliaries. Murabona twaravuze muri zya lesson mu gihe dufise auxiliary like will, have ari present perfect or past perfect, had, would canke ama models twarabonye niyo dukoresha, or verb to be is an auxiliary also. Mu gihe tutabifise dufise nk'ahanye Charlie likes, murabona yuko haca haza main verb nta auxiliary irimo. Ivyo murashobora gusaba kuja kubiraba hariya. Twarabonye yuko mu gihe ata auxiliary irimo dukoresha do, does, do kuri I, you, donc kuma sije yose ukuyemo he, she, it. Hanyuma kuri he, she, it troisième personne du singulier dukoresha does. So do I, so does he, so does she. Mu gihe dufise auxiliary or mu gihe dufise simple past naho dukoresha so did kandi coco ntigihinduka. Ivyo nyuma murashobora kuja kuvyiyibutsa muri ariya maleson atangura. Negative form na interrogative form. Emma lives in London. So does Amanda. Niho tuwaye kuvuga yuko tuti Emma lives in London. Amanda lives in London too. Donc na Amanda aba mu Bwongereza irondoye nyene. Ariko ngahanye donc
mubibone igihe tugakoresha donc ni ukwanka kugira ikirepetisiyo kirekire kuvuga ngo Amanda Emma lives in London tukavuga ngo Amanda lives in London Emma lives in London so does Amanda donc ni ukuvuga aka does donc kaza kerekana muri make iyi verb niyo twabona ngaha tuti the auxiliary in a response must agree with the verb tense in the original. Alex can swim. So can Jenny. Twarabonye ku model kaguma ari uko nyene. Can, Pedro is good at sport. So is Raphael. Hano na Raphael is good at sport. Is turayikoresha as an auxiliary muca bimubona hariya. Our teachers are very strict. Ubundi nawe akaca amwishura akavuga nawe ati so are ours. Ati n'abagwacu bameze uko nyene. Ni ukuvuga even ours are very strict. You see we have speaker 1, we have speaker B. None would love twerk in Paris, so will I. Alex will be angry, so will I. You see? Donc, kwerekana agreement, in affirmative statements, Concerning neither is used to show agreement with negative statements. Neither can be replaced by no with no change in meaning. Like so, the auxiliary in the response must agree with the verb tense in the original statement. Nani nka bijya tuje kubona yuko ijya auxiliary ikoreshwa muri response canke kuri speaker B iza ihuye donc n'ijya verb yo bwa mbere. So the rule is almost the same. We have neither auxiliary, subject, pronoun. Subject we use a pronoun. Hanyuma ikindi twarabonye yuko tuvuga muri lesson iheruka twarabonye tuvuga ngo neither nor. Aha nivyo batubwira yuko neither ishobora gusubirwa na nor kandi ata changement muri sens yahabaye. Tushobora kuvuga neither do I or nor do I. Okay, so we have examples. Sam doesn't want to go out. Sam doesn't want to go out. Murabona, Sam doesn't want to go out. Neither do I. Negative form. Neither do I. Sam ntagomba kuja hanze. Na jewe donc singomba kuja hanze. Donc mwose. When they can't cook, neither can I. Kandi hapana neither can't. No. Canke neither don't I. No. Ko neither ni negative form ntitwoca tushiramo ikindi kintu nta yindi note tugarukana. I can't speak Chinese. Neither can Julie. Murabona model ni negative form. Ngaha tuyigumiza muri positive kubera neither isanzwe negative twayo ntitwogira zibiri. Peter hasn't finished yet. Neither has James. Inye have murabona ni an auxiliary. It's an auxiliary that shows
present perfect, yeah, kuko iza imbere ya verbe principal finished, yeah. Neither has James, yeah. Meg couldn't come today, yeah. Neither could Amy. Dad won't pay attention. Won't muribuka ni will not. Neither will mom, yeah. Okay, ni ibi byose biza byerekana nka donc na jewe canke donc kwerekana agreement, yeah. So in affirmative, yeah, agreements, yeah, or sorry, in affirmative statements and neither in negative statements, yeah. Donc uri yukuvuga ngo Peter hasn't finished yet, ngo James hasn't finished yet, oh, yeah. Peter hasn't finished yet, neither has James. Mumva ko ari akantu biravunaguye ni mu mwanya mutoya, yeah. Ngo Sam doesn't want to go out. Ruvuga ngo I don't want to go out. Mumva n'uruntu kameme rutaba ruvugitse neza. Sam doesn't want to go out, neither do I, yeah. Nico kimwe no kwibi twabonye affirmative statement. Emma lives in London. Kuvuga ngo Amanda ngo lives in London, cyangwa Amanda lives in London too. Urumva n'uruntu rurerure ariko mu mvugo tugerageza kurondera ibintu bishobora kunyaruka kandi tuvuze neza ibintu. Emma lives in London, so does Amanda. Alex can swim, so can Jenny, yeah. Okay, this is the end of the lesson. Thank you.